Nakomarezo nagiye gusanga baba bari ku butegetsi bamwe nuko bafise igihugu abandi nabo bari mu buhungiro canke nabo batabufise badafise ubutegetsi mugagiye kuraba uko bigenza bameze presque co kimwe akarorero gasanzwe nibijya wumvise ejo canke ya ejo umuntu ariko aravuga bavuga ibi vya leta tabara wumva umenga imigere iriko iraterana hagati y'abantu babiri bafise umwasi umwe ukibaza ati mbega muriko mufiki ko mwese atagihugu mufise ko mwese muri mpunzi muri gufika ariko iyo uri muri nuzi yu ukurikirana politiki uratahura igituma burya gukurikira uzoshaka kurabirabe burya n'abantu bari ngaha muri space benshi barabesha canke nabo nyene baraboshwe udashoboye kwibohora rero umuntu adafise ubutegetsi ntushobora no kwibohora ufise ubutegetsi kuko ufise ubutegetsi ni wakomeye kurusha wowe ushobora kumbarira gute na karoro gasanzwe uno muzi Andris urashobora kuja muri space y'umuntu avuga ko agwanya n'ubutegetsi wanashaka mugabo wavuga ibyo adashaka akaca gukupa akakwaka mikro ko kuraho ngo uwo muntu ngo ntango ivyo ariko aradedemba ntavyumva none uwo muntu atandukaniye hehe we wakufye mikro kuko ani afise nibibaza afite igipolisi agafita n'agasho difference yoba aho bantu bameze cyo kimwe ika kabiri umuntu ari mu butegetsi uno musi afise imbonera kure akoresha agafita n'abapolisi tigende mwicaba akabigwanisha uko arafise amafaranga arafise n'inzego za leta akoresha mugabo uno musi uzovuga hariho abanyapolitike ngaha ugize ico bavuga ko ikintu ntakikora neza abantu bavuga ko bahunze bagwanya ubutegetsi uja wumva baguhagurukiye abaguhagurukira nibo nyene bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD butwara nabi bumeze nabi wamubaza uti none vy'ukuri wewe uri kugwanira uyu muntu aho kwishura ati ibintu yarabikoze canke navyo yakoze aho kwishura ati mbega iraso comportement winanapa mbega ibi bintu yabitunganije neza ukishura ku kibazo cabajijwe uja wumva akwishuye ibindi ngo urazogenda ukora ivyo wawe urazogenda ukora ibi natandukaniye n'aba CNDD bakubwira ngo kirapanze uwe la difference itandukaniro nuko bamwe badafise ubutegetsi abandi bakafise ubutegetsi uno munsi uragenda usaba ijambo ugene no mu societe civile yibaza yuko amaze gukomera yibaza ko amaze gufita ijambo yumvirizwa n'abantu benshi bazokubwira ngo nyarutsa nkuko umenga wendura umunyagihugu kandi iyo bariko baravuga bavuga ko bakuvugira mugabo usabye ijambo uzotandukana nabo bantu bitwa abanyapolitiki bo bazoguhamagara bahari ugize n'ico umubaza yumva yuko gishobora kumuderanja azoca gukuramo none uwo muntu iyo tolerance avuga ni yahe nico gituma mvuga kugira umuntu ashobora gushiraho ubutegetsi bwiza waba na revolution yaba niki ivyo wokoresha vyose ubanza kwetablisa kumenya d'abord tubuziki igihugu c'u Burundi kibuziki sinibaza ko ikibazo c'u Burundi ngo kibuza abasoda ngo kibuze ngo abaruberi ikibazo c'u Burundi kibuze les vrais politiciens naba novuga yuko bafise tendance yo kurondera ubutegetsi nta murongo hamye babwira ko ubundi iyo ushaka kubaka ubanza kubaka un projet de société iyo projet de société yarangira ugashiraho amategeko ugashiraho na profile y'abantu babizamo ko bategeza kuba bameze ntushobora gukreye umugambwe canke ukreye roberiyo ngo uce wakira ngo abanywara umugabo asazi bose ngo ushiye ukubitamwo ni kubera aramajwi ça ne peut pas marcher comme ça malheureusement nivyo mbona uno munsi baharura ngo uwoza wese ntaco ivyo ntibishoboka naho mwoshika ku butegetsi mwo kwikomportara même nous de la même façon mwo kwikomporta co kimwe mwogira les actes zimwe mu gihe mutateguye igihe mwofata ubutegetsi uko mwo kwigenza ivyo rero ubitegura utarafata ubutegetsi nubitegura waramaze kubujako ntushobora kwanka kubazwa ico ukora canke ico wakoze mbega ibintu vyagenze gute ukiri ku butegetsi umuntu yabikubaza ntumwishure ukamutuka ukaca uvuga ngo ariko rero ngo CNDD ngo hajya tuyigwanije ngo tukaja ku butegetsi ngo banza wishure ivyo wakoze ubwa mbere kuko nturi umunovisi
mu gihe utari umunobisi abantu bakuzi kuvyo wakoze banza wishure ivyo wononye ico gihe ubibazwe uvyishure nimba bitangira isiguro vyumvikane mugabe yacuca wibaza ngo vyaribagiwe ngo reka tutangure bishasha ngo reka tuvuge gusa CNDD ko ari mbi tugiye muri ivyo ni bimwe byo gukorera ku ma emotion ndababwije ukuri naho hazoza ubundi butegetsi tucikomporta gutya naho tuzoshika twe n'abanyapolitiki. Andris uravuze ikintu ca accord d'Arusha hari ikintu badushizemwo ngo iriya de question tabou ngo hari ibintu umuntu atavuga urabona nka kumwe bahora batubesha bakatubwira ngo niyo wakora iki ngo uravye umuserebanyi canke iki ngo ninyoka dushika amabere niyo ako kantu batwugaririyemwo abanyapolitiki ubwo ndicwe kubaka kubavuga ico ndabivugiye ni kubera iki Andris n'aya masaha ndashobora kwibaza umuntu duru wafise uburenganzira afise bwo kugenda ngo Arusha ngo twebwe ngo dohejeje kumvikana ngo abantu bapfuye 93 ngo bijanye ngo n'ubisha umukuru w'igihugu abo bantu babuze nde wowe urashobora kubwira abantu babuze abantu babo yuko ngo muhejeje kuvyumvikana ivyo byose nimwe mwabikoze byababisha bakuru b'igihugu ni mwebwe wishe umukuru w'igihugu mfuge mugabo arovansha nusuza kumbwira ngo abanyagihugu barishwe ngo twaciye tuvyumvikana ngo bisha birarangira nuko birangira mu kumvikana genda buri umuntu wewe uri umutegetsi ukacumbwira ngo twebwe ngo twaciye tugabura ibibanza bibazo tacikirangira marerezuma abantu tukaja wumva ngo iyo accord d'Arusha ngo yari imeze neza warigeze ubona n'umusi warimwe abantu bashobora gupfa bakavuga ngo baramurashijwe no gutanga ibibanza ngo bamwe bazoza ngaha ngo abandi batware parlement abandi batware izonote kwa gacumbwira abanyagihugu yuko ivyo bintu bashobora kubandanya bavyemera ibi rero ntibiherera ngaho ugenda uzunguruka uno musi nakubwira abantu dufite abanyapolitike batagira personalite nta personalite bafise uzokwitegereze les politiciens bo hanze benshi bo muri Europe abashobora kuvuga ikintu cyangwa afite projet akazoyigwanira gushika rinda atarahindura rimwe mugabo wabonye nde uragenda muri ba Pancras bamaze kuja muri kangwe ngaho yavyibukaza ngo aje muri MSD abonye MSD isa niyikomeye mu nyuma aravayo n'abantu batagira personalite n'abantu batagira ideologie politique bama bariko barondera aho bibaza bishobora kuba byinshi ikibabaza rero jewe sabo ikimbabaza n'abanyagihugu ni twebwe twirirwa turabakurikira uno munsi umuntu akakubwira wewe warafashe gushinga imbonera kure uvuye muri CNDD warafashije imbonera kure waradishinze warazigizene ivyo byose urahoze mugabo umaze gutandukana CNDD uragarutse urahunze ngo burya ngo nafashije ibintu byinshi uwo muntu bagasubira bakamwakira nukuri kimbabaza sabanya politike kuko barondera ibibanza kimbabaza n'abantu babandanya babemerera kubumviriza ngo nimuvuge ngo tubakurikire tudashoboye kwirevolta contre nos politiciens ndababwije ukuri naho tuzora turagwana gute navyo zirashoboye umuntu ngo ejo ngo garuka ngo burya ngo ivyo utakoze imbere ubu wabishobora ejo akaza gusigurira ngo hajya bajya hari abananiza uno muza agasubira akagaruka est-ce que vous vous imaginez ça umuntu ashobora kukubesha uwo wakicwa akakubwira yuko nubwo yapfuye atabutungane buzoba ariko inyinshi yabonekwe mu biganiro kuko bagabuye ibibanza est-ce que vous trouvez ça normal ikibazo rero naba ni twebwe twirirwa turavuga ni twebwe twirirwa turidoga ngo CNDD yaje gute ntiyazanywe n'abanyapolitike nyene bahunze bagabura ibibanza harageze ko mumenya kubaza abanyapolitike ati ivyo wakoze nimba bikwikana n'amategeko ubanza kubibazwa imbere y'uko ugaruka muri politike ubanza kubibazwa nimba hari ico wononye nimba aranyuruje itunga ry'igihugu ubanza kuribazwa imbere y'uko ugaruka muri politike mugabo nimba kugwanya ubutegetsi ari ukuyora uwakoze wese abanyabyaha abaki bose ukazanamwe kugira muri benshi simbona ko yari inzira urakoze ushikirije na jewe nuko niko ndavyumva novuga ko canke ntari kure yo ngaho kuko nta yindi lecture mbona nogira ishoboka irenziye kuko
eh, uriko uraraba ubwirizwa kugira aho wiranja kugira umare kabiri. Ibi rero bituma impari zamaho, abantu bakarushanywa bya bindi vyo kwishikana ku bategetsi. Ngira ngo uzokumva bavuga bati aho umukuru w'igihugu c'u Burundi yari muri aya madini ari y'abaprotestanti, les protestants, abategetsi bose n'igice kinini bari barigize abantu b'abapentikoti canke abantu b'abakizwa uko bavyita, bamwe bagapretanda ko banavugana n'Imana. Mugabo bukeye kabiri aho ubutegetsi buhindukiye bukaja mu minwe y'uwuvuga ko yemera ibi vya Eklezia Katolika n'ibindi nk'ivyo, abantu bose bagwanira kwambara ishapure mwibarabara. Nuko sinzi umuntu yambariye ati uzi ko hariya kw'isengero ryo kwa muka hariya mu Buyenzi, isengero kwa muka nkuru nziza, ati kera wasanga abantu bakubise buzuye kandi abantu niko bagwaniye kwicara imbere no kugira iki, nkuko ahubwo wogira uti mwambonye ariko ndi hano muranyibuka. Ariko kuko ataca gifise abaha canke bamusaba, ninda kijayo antuka ni bake. Nta gihugu rero gifonksiona gutyo gishoboka, kuko muri sosiyete harimo n'abatemera Imana byinshi, nk'abate, abakirisu, abanimiste n'ibindi nk'ivyo. Kandi les textes gushika ubu dufise zimera nk'ibiri bitwemerera, mugabo en pratique bimeze gute? Ni nk'umunsi n'ijoro, biratandukanye gose. Igituma ndabivuze gutyo ni iki? Mbwira igituma kuba uri umudandaza ugashigikira seneri vyokuviramwo ko abantu baza bakakunyuruza, bakagutwara iriya kugushira akagozi mw'izosi, utari kukorana na babandi b'abatalibani n'abandi nk'abo i Burundi batariyo, wari kukorana n'umugambwe ufise accreditation ya ministère ya Interieur. Ejo hari abagumye banyandikira, antuka vyarampimbaye yuko nabonye ko hari abantu tuba duriko turateramana bari i Burundi. Ni vyiza ivyo ndiko ndavuga, ndabizi ko mubitahura uburemere bwavyo gusumba ubiherukamwo atari vuba, canke uvyumva imbari babivuga. Umuntu akazira ngo ari muri seneri, iprona, MST n'ibindi, imigambwe yemewe n'ubwo butegetsi bugushiriye ubwo gupfa. Nibemerera nayingize nti en pratique n'amatexte dusanzwe dukoresha mu Burundi usanga ari nk'ijoro n'umunsi ataho bihuriye. Ni kubera ko nibaza ko abantu bahisemo inzira ya hagufi, mugabo ntibashake kuraba ejo, hirya y'ejo iki gihugu kizoba kimeze gute. Nico niyumviriye nti twora duterama tukavuga ivyo, atari ukuvuga gusa nka bimwe vyo mu kabare, ariko tukiyumvira muri iyo chance. Ndabarahiye ko umunsi twaronse lecture ija muri iyo nzira
nta kibuza tutazotorera umuti ibibazo dufise, nta kibuza. Twama turiko turagira tuti ibihugu vyacu birakenye, afite ibi biwacu usanga n'ahandi henshi biba cane cane muri Afurika, mugabo jewe muragira ni reka twiborne ku bituraba twebwe iwacu. Mugabo nk'abari za Buraya barabona ko umuntu atakoze uwo ashobora kuronka ahantu aja gufata agasupe ikigoyi ntikimuhitane. Arivyo bihugu za Amerika n'ibindi nk'ivyo, umwe ukashobora kuronka des droits ziri basique zimwe zimwe. None vyankira iwacu, rega nta handi vyankira. Vyankira ko dufise abategetsi batwibuka gusa iyo bagomba kuduteranya. Maze ugasanga umuntu yahora atagira namba atunze ibitagenda, yahawe n'igihugu c'Uburundi. Nk'ubu reka ndabaha akarorero, ninde hano yombwira ingene umuntu yinjira mu bijanye no kwexploita ubutare? Nibanga rimeze nka rimwe bitagatifu, ntumenya epfo rutaba abantu bavugwa mu bintu vyo kwimba ubutare n'abatunzi bahejeje, kenshi umuntu aherutse gutanga kado akayiba umuntu inzu iciye ngira ngo hafi miliyari yose. Bishoboka gute muri ubwo Burundi nyene uwundi muntu atazi aho azokura utwo ashira ku munwa ejo, yewe atazi n'aho aza kurara uyu munsi? Ni kubera ko bamwe bashobora gutunga amamiliyari batazopfa banamaze, abandi bagasigara ari abatindi babi. Egome, bagasigara ari abatindi babi. Tutiyumviriye muri iyo sanse, bazoza bafata wewe kanaka bagutware bakwinjize muri systeme ihari, kandi ntushobora gufonctiona mu buryo butandukanye nuko systeme iriko irakora. Ntibishoboka. Uwo muri umuhinga ameze gute? Nico gituma mpora ntabitahuriye numvise umuntu avuga ngo nk'umusirikare ngo bamurenganya gute nawe ahetse inkoho. Ivyo nkoho udashobora kuyirasisha gusa bamubwiye ngo rasa, canke ngo tukwereka aho uja kurasa gusa. N'ayandi murantunga ukubohwa na waboshwe nk'uku kwacu kandi mutahuri. N'ibindi nk'ivyo. Rero nibaza yuko birakenewe rwose nk'abarundi ko twiyumvira ibisumba uko dusanzwe twiyumvira. Tubigenje gute? Dukora iki? Inyishiramba ni iyihe? Hari abantu basanzwe bavuga, abarundi bakabumva, mugabo ukumva maze imyaka n'imyaniko avuga yuko inyishu ngo ari ugusubizaho ngo ibijanye ngo niyarusha. Ukibaza ivyo bintu bisa n'ivyatanguye kwirengagizwa rwose mu buryo bweruye kuva 2015. Mugabo ivyo bintu uriko uratubarira ko arivyo vyiza bikwiye kugaruka, utonaja out of the box ngo wiyumvire ibindi bintu. Sivyo vyari bihari
Uburundi bwuzuye abarundi badashobora gutaha no ku mitumba iwabo. Ibi bintu vyitwa imbonerakure vyashinzwe 2015 none ko vyashoboye gushingwa bigakunda. Ubwo Burundi uriko uravuga bwoba paradizo hagarutse ivyo tubarira. Ni bwa Burundi abantu bicwa za 2007 na 10. Erega hari igihe ibintu ubu tuvuga wogira ngo ibibazo by'i Burundi bitanguye 2015. Ariko twibukanye neza ko ibibazo vyacu ibibazo bimaze igihe imyaka 40 kireka ko vyagiye gusa birakura kandi n'ubu nkaba nababariye nti ubu ho bigiye kuzoba ibara risumba irindi. Ubu rero sinoguma ndabutanga ni ibintu bimaze kwibonekeza. None iyo uko kuba abanebwe voilà le terme. Uko kuba abanebwe ko kwiyumvira ibirenze ivyo twokwiyumviriye tubikura he? Bidutwaye iki kwiyumvira tugapusa ibisumba ivyo? Ariko twe tugira tuti ko ngize Imana wogirana abantu bariko baratwagwa mu ruzi sinzi ngene uravye hirya ukabona ikintu c'igitumbatumba uti ko ngize Imana reka nkore kwiki abandi bashaka batwagwe canke batanatwawe n'uyu munsi bazotwagwe n'ejo. Ariko uribaza ko igitumbatumba co gufasha kurujabuka rwose. Erega nivyo bishikira abanyepolitike, nivyo bishikira n'abaturemeka gurwo rusyo ngo abarundi bahoriye Arusha ngo biyumvikaniye. Abahe barundi iyo Arusha hari abarundi bangahe batumwe nande batowe gute? Ivyo vyose rero ubu abarundi onerimite kirazira kwiyumvira gushikaho hose. Garukirizaho wewe uzikorako garukirizaho reka kwiyumvira ibirenze ivyo. Ibi bintu tuzobibamo gutya gushika ryari? Ibi bintu tuzovyemera gutya gushika ryari? Iyo nyishu ndakeneye ko umuntu ayimvira gutyo. Gushika ryari inyishu? Gushika ryari? Ico kintu umuntu akacibaza uko. Nico gituma nagira nti ntiwiyumvire ko ataco wokora. Uburundi igihugu giteye iteka ntabwo cokuburira akamaro nawe. Igihe twozagira igihugu cacu kigasubirana iteka twese twovyungukiramwo. Kandi nama ngira nti twebwe dufata akanya tukigora tugateramira hamwe tukicara tukaganira. Egome ni vyiza ntawobura kubishima wewe ufata akanya, ariko hari vyinshi bigikenewe gukorwa. Kandi nababwiye nti urugendo rwose rutangurwa n'intambwe ya mbere. Kandi namasubiramo nti ikintu kizodukiza nuko abarundi twumva ko ibi bintu atari ibintu vyo kumenyera. Sigaho kumenyera kabi ngo nta kundi ngo rero ngo tubigire gute. Sinibaza ko hari situation nimwe tevuriwa. Tureke kumenyera ko ibi bintu tubayemwo umenga ni norme. Nta kundi ntako bikika nuko. Imusigeho
iyo bravure imeze gutyo iri collectif ndabarahiye ko ata wundi mwaka CNDD-FDD dutwara canke abameze nkabo. Erega bimwe vyo kwikizana ariko ndavuga aho hejuru, abantu baragenda bakadesida ibintu ngo n'abarundi bose babivuze, yabona biragoye ati nzi kwitarukira kigira za buraya zahe, tugasigara twikoreye intebe ishushe baturemetseko, abavyeyi bikanka ko baheka ngo bakuze, bagahekurwa, abantu bakanyagwa n'ibindi nk'ivyo, ababiduteretsemo bigiriye, twebwe tugasigara gusa tujumarariwe. Kubera yuko nyene abo bantu baba baravye hafi. Ubu Burundi bwubahiriza amategeko, ni naco ngomba gusozererako, ntawe butobera inyungu. Nama ndiko ndavyibutsa chaque fois amategeko y'ibarabara n'akarorero keza k'ivyo mu bisanzwe twari dukeneye. Amategeko yahi yo mw'ibarabara, mw'ibarabara hari amategeko atunganije ku buryo atawinjirira uwundi. Ntugenda ugira ngo urabona ngo ndihuta rwose ngo reka urafise priorite ntayo ufise. Nta n'ukubwira ngo urabona ngo iyi modoka yanje ngo ni nziza iranazimvye ngo reka banze ndengane, ngo siko bimeze. Igihe twoba mu gihugu amategeko twubahiriza uko umuntu akaba azita ibi ndabirekuriwe ibi ntavyo ndekuriwe, nta bantu biperimeta gufata abarundi agaterera mu modokari akaca yirukankira, twosubira kubona umuntu agahananuka yiyo ngo yitwa ngo Desire w'amahoro, akarigisa abantu akarigita abantu, n'abapfa ibintu vyo mu kabare. Nta muntu nababwiye yatwara iperereza sinzi ko ari mu Cankuzo wo mu Ruyigi kwa mu Cankuzo. Uwo muntu kimwe n'abandi uko babikora ubu yari afise prison muhiri wiwe, aho akura abantu mu kabare bariko baraganira ivy'akabare. Yewe iyi nzoga iraryoshe, iyi nzoga ntiryoshe, ntiryoshe, terura agaterera mu modoka akagenda muhira gukubita. Nama ndiko ndababaza nagize nti nico ngira nsozerereko, abo bantu batugira ivyo bintu n'abantu nkatwe canke n'ibintu vy'ibivejuru vya bindi utoshobora kumenya uko ariko bimeze. Sont-ils de simples mortels? Igihe twaba dufise igihugu gifonctiona, nta bintu nk'ivyo vyoshoboka. Nta barundi bosanga bamwe batunze ibitabarika abandi batagira n'ibintu vy'intango. Ubu leta irategeka abarundi kuja gufata ivyo bita CAM, nka carte d'assurance maladie kwa. Vyari vyiza mugabo ibitaro vya leta vyemerera iyo mitiwere ya leta bingana gute? Kubera ko gusa bagira bati abantu turaja gutwara amafagitire kugira ngo baturihe ariko ntiturihwa. None ivyo bintu bishoboka bite? Bishoboka kubera iki? Kubera ko hari abarundi b'abarushwa n'abandi b'abakire babandi batakivugwa.
nitwiyumvira muri iyo sanse tuzoshobora gutora inyishu y'ivyo turimwo, tureke kujuragirika. Hano hari uwunyandikiye ati Sopebu yavuze ko ubu sitasiyo zose zitazorenza 18 kubera umutekano muke urangwa mu Burundi. Biri mu itangazo basohoye itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu muri 2026. Ati nabonye ataco mwayivuze ko inkuru ngira ntimwayibonye. Yewe narigeze kubicisha hamwe mera nk'utera inkuru, narigeze kubicisha muzo za Sopebu ndabivuga. Ego murakoze kubitwibutsa, ariko nigeze gusoma n'inkuru yanditswe na BBC aho yavuga iti hagiye kuzobaho igice ca VIP na VIP ya cane mu bijanye no kunywa igitoro, ku buryo hari amasitasiyo ushobora kugendako, sinzi uko bazobitunganya canke ashobora kutubwira ko vyatanguye babitubarire. Aho ushobora kunywa igitoro kuko wongeyeko agasunuzo. Ariko tukiri muri ivyo bituma nanone nibaza, Sopebu ishingwa n'itegeko ryitwa ngo iki, igengwa n'amategeko ayahe? Ni ukwitwa Sopebu gusa kuko navuze ko aba banyepolitike bacu batubaha abarundi na gato. Baravyuka batodana nakreye ikintu citwa Sopebu kikazinduka buri gihe kivuga ibintu, amatangazo y'iterabwoba ku bantu, uzosiga imodoka tuzoyumva ambarke iyo modokari, uzoyishiraho gushika 18, ibintu amategeko interdiction atagira uko angana. Ivyo vyose burya mu gihugu nakubariye cogize amategeko ntibishoboka, ntivyoshoboka. Amategeko yenyene yohora kuzibira. Hari umuntu yanje arabaza ati kuki abo bahutu n'abatutsi bahurira muri Canada mugani basubire gutemana kuki? Nawe cinyishura ico kibazo. Kandi necessairement ko bahora bankana baca bakundana. Nta nubwo mvuze ko abahutu n'abatutsi bose bankana. Mugabo n'umwansi wawe muhuriye muri Belgique, kuki nuko amategeko omwe ukayatinya? Ati station service iyikoze kenshi ni rimwe mu ndwi, ibaze nawe kuyugara 18 hama ngo turiko turaja muri pays emergent n'ubundi burofa. Jewe nanje niko ndavyumva mugenzi, ntabwo mbona ko biri sérieux ivyo. Ati rero Andris Pavlov ati nta makuru mufise, tumwebwe nta makuru mufise yuko mu Maramvya tumaze imyaka 6 atamazi dufise. Ati nagiye muri Jide zo kubaza bambwiye ko ico kibazo bakizi, ngo ni ngorane y'amazi make kandi Tanganyika iri a 3 km. Yewe urakoze nawe kuduha ayo makuru. Mu Maramvya ngo bamaze imyaka ngo iki imyaka 6 atamazi mu Maramvya, imyaka 6. Tanganyika iri hajya hirya ku birometero 3. Sinzandi ryari twasomye bavuga ko batagira amazi muri za Buyenzi jokwa, nibaza ko hari mu Buyenzi. Bati nta mazi tugira, ikibido mengana 500 c'igihumbi bidon, un bidon. Urakoze uvuze ikintu gikomeye.
jewe maraniyumvira abarundi sinzi ko turiko turavyiyumvirako abantu bo bari bafise imiryango yabo bashoboye kuyihungisha n'amadege, wewe ni wewe wasigaye urota umuriro w'ibintu utanazi bakije bafisemo inyungu, watakarije abawe, ivyawe, abavyeyi, abana, inshuti n'abagenzi, bati tuvuye i Arusha twavyumvikanye. Abantu clairement utonavuga ngo yarabuze umuntu vy'ukuri. Ibi vyose bigaruka kuri mena agira nti n'abantu batubaha abarundi. Franchement n'abantu batubaha abarundi. Ntibatwubaha namba. Sino nta muntu yokubahuka kwipermeta kugira ibintu nk'ivyo. Ariko ku rundi ruhande ko uzanye ico kintu reka sinogenda naco nakivuzeko, ni n'ukwemera abantu baza kudutegeka ingene tubaho. Ngo n'amapuissance da, ngo hariho ngo ngo ngene ngo bigenda ngo muri politike ngo na geopolitike ngo n'ibindi reka ngo babiri babivuze ngo nta kundi, ngo bavuze ko duhurira i Arusha, ngo abongereza nabo nyene ngo babishigikiye ngo ubona ko ari bitangange. Nibaza ko ni ikiganiro kindi coba kirekire mugabo jewe nabahaye akarorero. Uruyuki ni ruto mu biremwa vyinshi bihari, ariko burya uruyuki ruratinyitse ku buryo n'ibiremwa bikuru bikuru nk'abantu osike duciye ubwenge kubirusha, ariko usanga abantu bagira ubwoba bati bari ahantu hari inzuki kuki uruki rugira ruti ego murashobora kubushira mu ntoki ukamfyorora mugabo ndagukomora. Ivyo rero biva kuri vya bindi vyo kugira uti ico nemera niki ingo tukiganire ko turaba uko comera neza gusumba mugabo sinja munsi yacu. Nta muntu ashobora kuza kugutegeka ngo yaguteye ubwoba ngo tuca tugira ibi ngo tugire gutya ukabireka kubijamo. C'est mieux hakuja mu bintu bimeze gutyo ejo wumva vyaguhitanye, egome cane c'est mieux. Bien, none rero reka ndabakengurukire mwebwe twateramanye, nongera ndabifuriza weekend nziza. Munyemerere mu gusozera excuse hari unyandikiye ati niyo mbare yahamagaye amaradiyo ngo bafashe abasoda kwitanganyika ngo bagira bategure kudeta, bose barabafashe barabafabe, none uwo mubazi no munsi yovyemeza? Nivyo. Bon, munyemerere rero mu gusozera subire kwibutsa ihangiro ry'iyi space yo ku munsi wa gatanu. Nifuza ko hoba ahantu abantu bashobora kuvugira ivyabo. Urabona nk'uyu wo mu Maramvya agize ati tumaze imyaka 6 petetre yuko umuntu araza kugira tag kuri Regidezo ariko hari ico bobikorako,
ariko nibara imyaka itandatu umwe itandatu ahantu atamazi ahari bishoboka bite? ukaba ugira uti nagomba kuvuga ariko ndatinya ko bampitana. Yegome cane woshobora kwandika uciye hajya. Navuze n'ibindi n'ibindi, nta na kimwe kizira, nta na kimwe kitavugwa. Ndabakengurukiye nongera kubifuriza weekend nziza. Tuzosubira ejo isaha 10:30. Igisata c'ubutungane camye na n'ubu ni ukuboko kwaho kagwi k'abanyepolitike bakoresha mu kwicarako abarundi rero mu buryo buho buciye mu mategeko.